bakunzi b'ikiganiro nta mwuga udakiza ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze uno munsi tuza kuganira ku mwuga uri kuratera imbere mu gihugu c'u Burundi ari wo gukina amareresi kugira duce irya nino kino kiganiro twatumiye abatumire batandukanye basanzwe bakina amareresi mu Burundi turi kumwe na Sabbas nkuru nziza ndakuramukije Sabbas. Amahoro cyane ndakuramukije n'abariko baradukurikirana. Turi kumwe kandi na Constance niyo kindi. Murakaze cyane. Constance namwe ni sawa. Namahoro turashima Imana turamutse n'abarimwe baratorera. Turi kumwe kandi na Cynthia dusenge. Cynthia namwe ndabaramukije. Ndabaramukije cyane. Ego tubanze tuganire na Sabbas nkuru nziza atubwire ingene byamujemwo kwiyumvira gutangura gukina amareresi. Murakoze cyane. Natangiye gukina amareresi mu mwaka w'2019 nari nsanzwe ndi umuririmbyi ndirimba indirimbo zihimbaza Imana gospel hanyuma mu mwaka w'2019 nakinye muri filme imwe y'umudamu yitwa Kamikazi Sandrine yari filme yitwa Munsi y'ijuru hanyuma ubwa mbere jewe numva umengo nta muhamagaro cyane nari mfise mu byo gukina amareresi ariko bivanye n'ukuntu nakinye abantu barantera intege barambwira ati wabikoze neza cyane ahubwo nubandanye nanje cagenda ndabikunda gutyo kuva uwo mwaka nyene naciye ntangura kuza ndakina amafilme y'abandi narakinye kwa Abel narakinye kwa Fanny Lavine hanyuma mu nyuma niho navuye ntangura gukina ifilme ku giti ciwanje kuva mu mwaka w'2022. Constance nawe cyatumye uyumvira gukina amafilme n'icayi. Murakoze cyatumye nimvira gukina filme cyambere kimwe naravyiyumvamo. Mugabo imbere y'ivyo natanguriye ku ndirimbo mu 2018. 2020 niho natanguye filme. 2020. Mu 2020 niho natanguye filme. Rero mugabo nahora nkora nyine indirimbo muga nkumva yuko ibintu vya filme ndabikunze cyane cyane. Nkumva yuko message zanje zose nari mfise kubera kugira ubutumwa kubera ninjire muri ibi bintu nahuye n'ikibazo kidasanzwe. Naratwawe n'umwuzure wabereye mu gatunguru n'intahe nyene ndende ntoshobora gucisha mu kino kiganiro ko turi mu bya filme. Rero ndasezerana ati Mana wo nkora muri iki kibanza nzoshobora gukora ibintu byose bishoboka umfashije nkageza ku rubutumwa. Rero filme nico kintu nabonye gica kimpamagara cyane kinkwega gifise inguvu z'ukuntu byabikorwa vyanje canke bwa butumwa bwanje bwogera kure. Tuje kwa Cynthia. Cynthia nawe turakeneye kumenya cyatumye yumvira gukina film amareresi. Murakoze cyane. Jewe iby'amareresi nta gihe kinini ndabimazemo cyane ariko kandi sindanamushashe. Jewe nayisanzwe ndabikunda bijanye na filme. Hanyuma mbona umengo ntabyo noshobora ndabanza ndaja kugira formation. Narize muri Burundi Film Academy. Kuvuga wagiye bagukahiriza ubwenge. Bankarihiriza ubwenge mu bijanye na cinema. Rero nanje ndavuga ati reka nje muri filme ndakora filme ya mbere ndongera ndanayikinamo. Ego. Kuvuga icatumye ubijamwo. Icatumye ndabijamwo nuko naye ndabikunda kandi nkabona ko filme cinema ari umwuga ushobora kubeshaho abantu. Umuntu akiteza imbere agatanga n'ubuzi ku bandi kubera ko bivuye muri filme. Naje ndavuga nti pourquoi pas ntogenda naje kuja muri filme. Ego. Sabbas utubwira kugira filme yitwe filme ni ivyahe mutezo gukora. Murakoze cyane mu kuja kwico kibazo reka nifadikize bino bintu novuga yuko ari nk'intumbero canke ishingiro canke umushinge wacu wa filme. Filme mu bisanzwe tuba dushaka kwigisha tugashaka yuko abantu banezerwa entertainment ariko kandi tuba dushaka no gutanga inkuru no kuvuga ngo nko gutanga information bice muri filme parce que umuntu araba no mashusho ano ma image no mafilme tuba twakoze yigamwo vyinshi no kuvuga ngo turashobora gucishamwo inkuru atarazi canke tugahanura tukigisha ibintu nk'ivyo. Hanyuma filme kugira ngo ibe filme
biba byatwaye ibintu bitari bike canke byasabye ibintu bitari bike, harimwo nk'uburyo bw'amafaranga, harimwo ibikoresho, amakamera n'ibindi, ibibanza byo gukoreramwo, harimwo umuntu yitanze ashobora kuba yarayijoro kugira ngo yandike ico twita script, harimwo n'abakinyi, no kuvuga bashobora kuba bamaze gufata umwanya bakagira ama repetition, bakigishwa canke bagatunganywa neza kugira ngo baze gukora igikorwa neza. Hanyuma rero abo bantu bose n'ivyo bintu byose mufata umunsi wo guhurira hamwe kugira ngo vya bindi vyari mu majambo mu vyerekana biciye mu mashusho. Si igikorwa kiba coroshe kuko urashobora gusanga nico twokwita nka scene ishobora gutwara n'umunsi canke gatwara igice c'umunsi canke umunsi wose mugakora nka scene zitatu canke zine, biravana. Rero mu kugira ngo ibe filme urumva yuko iba yavuye mu nguvu nyinshi, vya vyiyumviro umwanditse kubihereza abakinyi, umukinyi akambara ico twokwita hall canke wa muntu wamuhaye, kuko muri filme niyambura kuba Sabbas nkaba uwundi muntu, akarorero nkaba Kajeneza. Uyo Kajeneza rero n'umuntu abayeho ari mu kibano, rero namba ari ingorane Kajeneza ariko arahura nazo n'ingene yozivamwo, Sabbas akaba ariwe yambara wa muntu yitwa Kajeneza, akamenya ingene ategerezwa gukina ku buryo umwe Kajeneza ariko araca muri cya kibazo aza kubona yuko atari wenyene, ariko kandi aza gukuramwo n'inyishu ingene kijya kibazo ashobora kukivamwo. Rero kugira ngo ize kwitwa filme urumva yuko iba yasavye ibintu vyinshi, yavuye mu vyiyumviro, hanyuma bagakina ayo mashusho bakayafata, no kuvuga ngo haba hari umukameraman, hanyuma mu nyuma hari uja gutunganya ayo mashusho, kuyateranya, kuyakosora, akayagira neza ku buryo ya filme iza gusohoka ari filme nk'uko bayibona. Yeah. Constance, utubwira hagira ukurakina filme, ubigenza gute kugira uvyumvemwo, mubigenza gute kwa tabizi? Hari abantu babona ati bwe umuntu azi gukina filme ireresi yashoboye kurira kandi bijya bintu atari ivyo, mubigenza gute? Cyambere kimwe kugira ushobore kuba umukinyi nyamukinyi, wiyambura nyene nk'ivyo uwonye navuze, wiyambura uko ubusanzwe uri mu buzima, ukiha iyindi shusho y'ikindi kintu canke y'ubundi muntu runaka. Nimba bakubwiye nti kinarore y'umuntu atukana, biba ngombwa ko rya zina ryawe usanzwe ufise urisiga, ukaba muri cya kibanza cy'umuntu atukana, muri cya kibanza cy'umuntu ashwana. Ikindi burya ikintu gikomeye cyane no kwandika filime, burya hajya kwiyumvira inkuru y'ubuzima. Hari igihe wiyumvira inkuru y'ubuzima bw'umuntu, uwo muntu ntimwahuye, ntimwaganiriye, wenyine uraja ngaho ukiyumvira ati nkereye inkuru karema. Igihe ushobora kubikina ukaza wumva ati ibi bintu biriho, canke ubuzima kanaka yarabuciyemo. Hariho benshi badutelefona akatubwira yo wankiniye inkuru, yo mbene bari warumvise ibibazo vy'iwanje kandi ataho mwigeze muhurira. Urumva rero bisaba kwagura umutwe kugira ushobore kurema ikintu kitabayeho ukagishiraho, no gutegura abakinyi, kuko urashobora kuraba mu bakinyi filime ni ikintu kigoye cyane. Insigura byo sinzi ko none nayihetse kubera ni babara abantu batandukanye, kandi umwe wese ubabwiyumvire ati kana kano mpinorore ngira yo yishobora. Hariho ubona nyene ku muntu watababiza ngo no bishobora, mugabo yabona kamera akajugumira, wamubwira ntikara ahubwo hago karagatwe ngafata nkuko menga ni mwarabirorera. Rero ikintu cyo muri filime kugira utora abantu nyene baba bakinyi nibo mubwiye ntirirarira, mubwiye ntitwenga twenga, ni ibintu nyene bisaba uburyo no kwiyumvira, mbere no gusenga birajambo. Kubera utasenze uno munsi arashobora gutonda, ikindi gihe wamuhamagara kugira simpari, kuko filime ni ikintu utifasha uri umuntu umwe. Urashobora kuba muri abantu 10, umunsi wa turunaje ukaza wumva ngo bane barabonetse canke bane basivye, basivye ababishe filime, kubera urumva ntabo buri bubasubiriza igikorwa cyaratanguye. Niyo mpamvu ugiye twiyorohereze mu mitwe, keshi filime uza kuyisohora waranayihejeje canke igeze hagati. Mbega Cynthia, nta gihe bishika bakakubwira ati unyuzokina ufise ingesi inye, ariko ukabona yuko iyo ngesi udashobora kuyikina? Birashika, bimeze gute? Nta na rimwe wigera ubona ko udashobora kubikina, kuko deja d'abord uri mu kazi
uvyumva yuko uri mu kazi uri kurakora kandi ikintu ukunda. Tukumvirize Sabbas atubwire kuva tanguye gukina amareresi ico amaze kubikuramo, ico amaze kuvyungukamo. Murakoze cyane. Mwari mubajije ikibazo ciza cyane kwa Cynthia mubabarire. Abarico no kudugira ko ndugira ko mu bisanzwe bino bikorwa twavuze yuko birategurwa. Muri uko gutegurwa rero hari cyo twita casting canke kuraba abakinyi umwe wese nico yoshobora, kuko muri bino bintu navyo harimwo impano canke ingabire. Urashobora kubona ati uno muntu kino kintu aragishobora kuruta naka. Mwico gihe rero iyo ari wowe uri kuratunganya filme, ndavuga nk'umu réalisateur nk'umuntu asanzwe atunganya amafilme, wowe uraraba ati aha ni haje naka, aha naho ni haje naka, bivaye n'ukuntu ubona n'ingabire zabo, ukabona ati uno muntu araza kubikina neza yo bishobora, ariko uyu no bihuyu bivanye n'ukuntu ndamubona, ndabona ukumenga ashobora kubikina neza kuruta. Bwenge birabishika ugasanga wihenze, ugasanga kumbura aho ubugene we yabishoboye gusumba wa wundi wari wibatse. Niyo mpamvu twavuze yuko muri casting abo bantu ni nka tests canke examen canke ikibazo bakora. Kuko ushaka kora filme nziza ntushobora kwaduka ngo ukore, uba waranditse umuntu wese ukavuga ati shaka umuntu ameze uku, shaka umuntu ameze uku, shaka umuntu ameze uku, namba ari umumama kuze, namba ari umupapa, namba ari umwana, ububizi. Rero iyo uteguye ya casting canke kurondera babakinyi canke gutanga ya test kuri babakinyi, urabanza tu d'abord ukaraba yuko ahuje ivyo warukeneye. Uwo muntu ni wa wundi wabona mu vyumviro vyawe muri ya filme yawe. Hanyuma kigira kabiri, namba ariwe arabishoboye, uramuha ikibazo ukaraba yuko wa muntu aza kubishobora. Mu gihe usanze yuko atabishoboye, aho ko biza kugutera ingorane umaze kwa avancer, vomiye kuvuga ati no, uno muntu sindamuronka, reka mbandanye ndamurondera. Ariko amahirwe dufise, abakinyi b'amareresi hano mu Burundi ubu ni benshi cyane, kandi benshi dusenyera ku mugozi umwe, tuba tuzinanye. Ndashobora kuvuga ati mwino filme yanje reka nje kurondera runaka, kuko nsanzwe nzi yuko hano hantu araza kumpa umwimbu nkona ari nipfuza. Hanyuma twinjiye kuri kibazo warumbajije ati umwimbu umaze kuronkamwo n'ubuhe. Umwimbu je maze kuronka ni mwinshi, ni munini cyane, kuko twavuze yuko kino sudukino sutugenegene ahubwo nakazi. Rero kuva ninjiye muri kino gikorwa canke muri uno mwuga nabifashe nk'akazi, ndamenya yuko arakazi, ariko kandi ndamenya na za objectif nababwira, harimwo kwigisha, guhanura, gutanga inkuru, kwerekana ubwiza bw'igihugu cacu, kwerekana imico n'akaranga k'igihugu cacu, kwerekana abo turi. Ivyo biri mu vyari novuga ngo nk'inyota yanje nini, kwari ukutanga ubutumwa bwiza ndabucishije muri filme. Amafilme nagiye nandika canke nizo ndiko ndandika ubu ugiye kuraba usanga zifise ibishinga ntahe vyinshi cane by'abantu zafashije. Hari umuntu akubwira ati ivyo bintu wakinye nari mwiyo situation, nari mwiyo eta, ariko inyuma yo kubona ukuntu wabivuyemwo nanje nasanze nakwemwe icigwa gikomeye. Hari izo twakinye nk'akarorero filme yitwa Umwansi, yari filme ijanye no gukura amaboko mu mpuzu kugira ngo abantu bakore. Ni na filme nagize n'amahigwe iba iya kabiri mu marushanwa ategurwa na Festicab mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022. Yigishije abanyagihugu gukura amaboko mu mpuzu, gukora. Yigishije abantu baheze amashure bakaca bavuga ngo kubera ubuzi bwakenye, ubuzi bwabuze, reka tugende twicare turindire mpaka bazo dutelefone yuko akazi ko muri biro kabonetse. Hanyuma aho twari turi siho turi uno munsi, kuko amazina yacu nta kuntu ari kumenyekana iyo tutari guhaguruka ngo dukore. Turacari mu rugamba rwo kubaka amazina yacu. Rero uno munsi hari handi ugera abantu bakabona yuko uri umuntu afise akamaro mu gihugu, ufise akamaro muri societe, bivanye n'iki nuko wahagurutse ugakora filme. Urumva nkako nakamaro ni gikorwa kidasanzwe. Hanyuma ntitwamenyekanye hano mu Burundi gusa, ubu dusigaye ibikorwa vyacu bikurikiranwa ku isi yose. Ushobora gusohora filme mu masaha 20 canke 28 ugasanga ibihumbi birenga
cumi na bingahe by'abantu bamaze kuraba bwa butumwa washize muri filime muri abo harabari muri Amerika harabari hehe no kuvuga ngo imigabane yose igize isi usanga bwa butumwa bwagezeyo. Mu bindi navyo nagiye ngirirwa amahirwe yo kuronka ahantu nja gukoresha ubwenge nko mu formation n'ubu uyitwahora muri formation yari yateguwe na PASAC twari twagiye muri formation turiga kubijanye na écriture sur les séries TV urumva ubuhinga buca bugenda buriyongera kugira ngo ejo hajya iyo ndiko ndaraba nzoshobore kuhashika kuko aho ndiko ndaraba sindiko ndaba filme zizogarukira hano mu Burundi gusa ariko ndashaka yuko umunsi umwe bimenyekana no mu makungu yuko mu Burundi hariho abakinyi. Constance utubwire nawe ico umaze kunguka kuva utangiye gukina amafilme akunguko novuga amaze kuronka muri filime hariho icyambere kimwe ndamaze kugera ahantu ntarinzi ko nogera ku bwa filime mperuka no kugera mu gihugu cy'u Rwanda ndabona itandukaniro ry'u Burundi n'u Rwanda karurumva twabibona mu mafilime mugabo navyiboneye live. Ikindi novuga nk'inyungu muri filime iraguha abagenzi mu bintu bigaragara ndumva kuri murashaka kumbaza nk'ibintu bijanye n'amafaranga uburyo iki ariko duharuye uburyo umuntu ashira mu gikorwa cya filime amadeparasema ibiki vy'ukuri turacyari mu ntango turacyubaka nko kubaka inzu nyine ugitangura kuyubaka novuga yuko umusaruro uzoza kuboneka neza bigaragara inzi maze guhera kubaka akunguko dufise no kuntu nyene tumenyana n'abantu kandi ushobora gukina inkuru y'umuntu ikamuhezagira agashobora kukubwira ati jewe kubwa kino gikorwa ndagwaye 50 ndagwaye 25 mugabo aho biba kuri wa muntu atahura vyo kuri ti filime niki filime yanyigishije iki hariho nabandi babona yuko arudukina nkuko bamwe badutelefona bakadubwira nti utuntu wakinye twarandyoheye udufilime udukomedi uturirimbo nyene numva bakatwita utuzina nyene twose bashatse kubera iki ntibaramenya neza filime cyarico kwanza ntibaniyumvira ko hari n'uburyo dushiramo hari gihe ushobora kuyikora filime kakugora kabura nayo kugombora ibiki mugaza mva ngo adutebereje ngo nyarukiriza haka filime ngo ndagakeneye nawe byakubise byahuraguye hari abatetse imitwe vyase nyene byananira ngo kandongikire kuri WhatsApp wana maha link kazamba ngo ntamamege kuri YouTube face sinzi ico wongera ko gitandukanye nico bavuze ico no kongera ko nkanje ku bwanje akunguko deja filme ikorwa n'abantu benshi filme yakorwa n'abantu barenga 50 50 canke rero abo bantu bose baza gukora filme nuko baba hari ikintu bakurako baronka ni nishema ry'igihugu kuba hariho abantu baba babiravye nabyo nakunguko kuri twebwe yego. Mbega Sabbas mugerageje kuraba ikijanye n'amareresi hano mu Burundi umuntu avyifashe gute? Amareresi hano mu Burundi no mu bindi bihugu hari itandukaniro rinini cyane ariko uko biri kose twebwe aho tugeze turabishima tukongera tukabishimira Imana tukavuga ati Imana ugejeje ukora tubaye turagushimira. Hari imyaka iheze abantu batazi icitwa filme mu Burundi bazi ninde gusa baba abarundi bari hano mu gihugu n'abari mu mahanga batazi ko ari umukinyi wa filme ahubwo bazi ninde yonyene hama novuga ngo ni umuvyuro wabaye muri twebwe mu gwaruka mu bajene turahaguruka turakora kugira ngo twereke abantu vya bindi bariko baja kurondera mu mahanga yuko no mu gihugu iwabo bihari. Akarorero wasanga abarundi benshi baratwawe na filme z'abatanzania z'abanigeria z'abanyarwanda ugasanga nabo nyene bazi twebwe tudafise umuntu n'uyu umwe yoduserukira ariko ubu byarahindutse ivyo byarahindutse natwe dusigaye dukina tugahamagara mu Rwanda tugahamagara mu bindi bihugu bakamenya yuko kumbe abakinyi b'amareresi mu Burundi barahari
turafise nk'ubu par exemple ubwo filme yiwe iriko irazunguruka ku isi imaze kuronka ubushimwe mu bihugu bitandukanye kandi wabajije akunguko ariko araronka amafaranga atari make. Filme yabaye ya mbere mu ihiganwa festival y'amafilme mu Rwanda aja mu Bufaransa arivyo bimujanye amaze kugenda ibihugu birenga 4 ari filme imutwaye. Urumva yuko filme kandi aho hose ubushimwa aburonka mu maero aburonka mu madolari. Urumva yuko filme ni gikorwa n'umwuga ushobora gutunga umuntu ushobora kumubeshaho. Hanyuma rero wabajije itandukaniro urumva yuko biriko biraza le fait que abarundi batangwe guhamagarwa bakaja mu mahiganwa mu bindi bihugu yaho umukinyi wa filme mu Burundi aja guhiganwa mu Bufaransa. Urumva yuko atari ikintu coroshe. Umukinyi wa filme murazi yuko hariho filme nibaza yuko ari mu mwaka uheze filme y'umurundi yatowe muri Amerika kandi ikaba filme ikomeye cyane. Rero urumva yuko turiko turagerageza navuga ngo guserukira ibendera ry'igihugu cacu, turiko turatuma natwe rihungabana mu makungu. Urumva ico ni ikintu gikomeye. Hanyuma twavuze yuko nuko biruko impinga iracari ndende kuko abandi usanga filme zibatunze ugasanga nta nakandi kazi yokora bivanye nuko iyo filme imubeshaho. Ariko twebwe urashobora kuba uri umurealisateur canke utunganya ayo mareresi bikagutwara uburyo bwinshi ugasanga nk'akarorero uriko kora filme ziriko zija kuri zino mbuga bivanye nuko atagukingirwa dufise ugasanga ntibiriko biranakuriha ico nkuko abandi biriko birabariha. Akarorero uko YouTube iriha nko mu Rwanda canke muri Kenya muri Tanzania siko twebwe turiha. No kuvuga twese turakora barakora natwe tugakora ariko bobo novuga ngo investissement yabo canke investissement uko bateza imbere canke ivyo bakora ukubiba kwabo babiba mu gihugu iwabo. No kuvuga igikorwa cabo n'igihugu kikacungukirako ariko twebwera ukuntu bigenda. Twavuze yuko nta license uburundi bufise. No kuvuga ngo Burundi kuri YouTube ntushobora kuvuga ngo ugira monetize bigogira kugira ngo ushike ku iyo etape yuko tangura guhembwa uvuge ngo ndi mu Burundi ntibikunda. Kugira ngo bikunde urinda kwitiza akarorero nk'igihugu ca Kenya. No kuvuga ugakoresha AdSense yo muri Kenya canke AdSense yo muri Amerika bica bituma gute amafaranga yawe ashitse urabanza ugateza imbere Amerika kuko we ntuzwi hariya bobo bazwi barabanza bagakata acagenda aje muri Kenya kubera uwitije AdSense yo muri Kenya. Muri Kenya nabo barakase mu nyuma bakakurungikira nawe bakarungika muri banki no bagakata wewe ukaronka ubuntu bw'inticanikize. Amafaranga arashobora kwiyandika ariko bwaza kugushikira ugasanga n'udufaranga tw'inticanikize. Ariko ibindi bihugu usanga ibintu byabo birakingiwe cyane kuko bafise iyo license. Hari iyo partnership canke partenariat y'igihugu cyakoranye n'abatanguje ugo rubuga rwa YouTube. Rero ugasanga kubera iyo contrat bafitaniye ati igihugu cacu naco nikijemwo mu bihugu bisanzwe bikoresha YouTube bikorana na YouTube ukatusanga bivanye n'ubwo bumwe buhari amafaranga bo baronka agafaranga gafadika. Ariko twebwe urumva yuko turacakora aho guteza imbere igihugu cacu ukaja guteza imbere ikindi gihugu. Ivyo bintu birababaje cyane. Kuja guteza imbere Amerika, kuja guteza imbere Kenya, aba mafaranga yawo wari gutanga ama tax hano, wari kuriha impo hano. Byari gutuma bica muri OBR ukariha ukavuga ati natanze ikori ariko ikori natanze sindiko ndicuza kubera nashigikiye igihugu canje c'amavukiro. Rero urumva abandi hari itandukaniro rinini bivanye nuko bobo ibintu byabo bimaze gukingirwa hanyuma nayo mafaranga bakoreye akaza abashikira no kuvuga ngo ashikira mu gihugu. Rero twebwe urumva iyo ni intambuko tutarashikira ariko twizera neza yuko bariko baradukurikirana n'ababijejwe kugira ngo badufashe natwe twonezerwa mu gihe twobona yuko cya kindi turiko turatanga ajya amafaranga ajya amadolari badukata mu kindi gihugu
agakatwa mu gihugu iwacu twatuza ati ariko arubaka igihugu cacu ciza c'u Burundi ivyo vyoheza natwe bikadufasha hanyuma urumva yuko bica bituma na YouTube no guhembwa duhembwa neza kuko namba tutazwi urumva ushobora kuraba n'abantu babiravye arabarundi babirabiye hano kuri buno butaka sico kimwe n'abantu babiravye bari nko muri Amerika canke bari mu kindi gihugu gisanzwe gifise licence rero twebwe na view turashobora kuzigira zikaba nyinshi cyane ariko ico turonka kikaba gito cyane mwico gihugu asanga harimo uruhombo rero umva yuko hari itandukaniro rihari Constance utubwira intambamyi umaze kugira uriko urategura canke uriko urakina amareresi yawe intambamyi dukunda kugira nivyo nyene kubera nyene muri iki gihugu twebwe nyene tutafise amasezerano dufatiye basi kuri ivyo vya YouTube hariho nk'ikibanza ushobora kwifuza ati kino kibanza vraiment ndumva ngiye nkakinira byo tanga iyindi shusho nziza mugabo gacho usanga ntibikunda nk'ikibanza cyayo dufate nk'ubu nk'imaje ndayikeneye muri filime iki gisagara basi ngaha muri ville nkavuga ati jewe nkeneye kwinjira muri ville na kamera bamfate basi njabuka nk'ikiraro cyo hejuru ivyo ntaruhusha ndabifitiye na kamera ngira bocha banayitwara atakaroro ku hoteli naho dufate nko ku hoteli nk'ihoteli ushaho ukavuga ati jewe basi shakarore yo mu hoteli canke mwibarabara canke inzu nziza nyene zigezweho muga ntibikunda bipfira he byankirahe ahantu vyankira ni ukuntu nyene ikintu kijanye na filime bataragiha agaciro ko coshobora kubeshaho umuntu kitabeshejeho umuntu umwe abantu bose bandiruka mu bintu bijanye na filime ikintu Sabbas ashaka kongera ko hari ikintu ushaka kongera ko wabajije ikintu c'intambamye ikibazo gikomeye cyane duhura naco bivanye nuko tuja kwipfuza gukinira ahantu ariko usanga nta burenganzira dufise akarorero abandi baramaze gutahura yuko filme zabo zishobora kuba urubuga rwiza cyane rwo gukorana publicité ariko hani wacu usanga abantu benshi batarabitahura ushobora kuja gusaba muri societe ufise role wanditse kugira ngo igende neza ubutumwa bwa bushike neza wategerezwa kuhora nko mu ihinguriro kanaka kandi ugasanga nta kintu kimwe cica ahubwo biraza gutwara ino shusho umurundi ari kure canke undi munyamahanga abone ko abarundi bano bashoboye hari ibintu bafise ariko ugashaka kuja kubirata kuvyerekana atana amafaranga bamusavye ya publicité wa muntu akagushwimuza wa muntu ntakwakira dufise amahoteli meza cane ano mahoteli twategerezwa kuyarata hari abandi bantu bumva ngo uburundi n'igihugu canyuma gikenye ariko turafise ivyo kurata turafise ivyo kwerekana rero hari abantu bazi ko uburundi umengo ni igihugu kibi capfuye kimeze nabi pourtant uburundi ni igihugu ciza rero twebwe nitwe twategerezwa kuvyereka bari abantu babikurikirana bakamenya ati kumba Burundi ni igihugu ciza dufise ibintu vyiratiro vyinshi vyo kwinjiza nayo madolari abantu bakaza nk'ingenzi baje kuraba Burundi baje kuraba bya bindi twabaratiye babibonye muri filme ariko ugasanga nkaho hantu uragiye gusaba barakwirukanye ngo ngahantu ngo ntibikunda ngahantu ntibikunda kandi ari byo twategerezwa kwerekana kugira ngo twerekane n'ubwiza bw'igihugu twerekane ingene igihugu cateye imbere twerekane igihugu aho cavuye naho igihugu kigeze ariko ivyo byose wavyifuza ugasanga biragorana rero izo ntambamye turahura nazo cane bigatuma wanashaka n'inkuru wari wanditse uza kuyikatisha ukayikatisha nukuvuga ngo ntutange ca kindi wari wifuza gutanga bivanye nuko ico wari wifuza gutanga chance hariho bimwe twategezwe gukoresha mu bisanzwe nyambari werekanye nk'umuntu ari mu mpimba byari byiza yuko tumwerekana kwa je mugasho ariko twebwe hageze nk'igihe ari nka hole y'agasho ariko usanga twakoze ibintu vy'imyiyaranjo itabaho kugira ngo dushobore kuronka ingene aho hantu twakina ariko twategerezwa kuvyerekana kandi tukaba fier kuko kwerekana ingene igihugu kimeze byari ibintu vyiza cyane ariko ugasanga henshi twagiye turahura n'izo ntambamye hama n'intambamye ijanye n'uburyo kudashigikirwa abandi barashira umutahe muri bino bintu bagashigikira abantu babo nambara bagwiza tunga bagashigikira abantu babona ko bariko barakora kugira ngo
bashobore gutera imbere bakagirana amakontra ariko ntiturabona amapancarte canke amapano publicitaire ariko abakinyi kandi bijya bintu navyo byategerezwa kugira gute bari abantu bariko barakora vyabatera intege bigatuma navyo bikorwa vyabo bikomeza kugira gute gutera imbere. Ego reka tuje kwa Cynthia nawe atubwire ubwiwe intambamye yubamaze kubona ariko arategura amafilm. Intambamye nkanje maze guhura nazo hari abantu benshi cyane baba baguca intege ibyo bintu by'amafilme ubwo bukino nawe uciye ubwenge uragiye muri ibyo bintu ukumva umengo ni ibintu umva biciriritse bya bindi biciriritse kandi mu bisanzwe twari dukwiye gutegwa intege n'abantu abadukurikira leta nayo ikadufasha bakumva yuko bino bintu arakazi bishobora guteza imbere umukinyi wa film bivuye muri filme umuntu akiteza imbere agateza imbere n'abandi agatanga ubuzi. Ego Sabbas uramaze gukina amafilme menshi wakinye yiwawe ayo wakinyemwo uremazemo igihe kinini wotubwira wowe icubona gikwiye gukorwa kugira umwuga utera imbere. Murakoze cyane utera imbere gusoma. Yego murakoze cyane. Ikintu ca mbere gikenewe nuko ata muntu yo kwicara ngo abone ngo narashitse. Burya kenshi umuntu abona ko yashitse aba yatanguye kunanirwa. Turafise uburorero bwinshi bw'abantu tuzi yuko batanguye kera ariko inguvu batanguranye nuba arizo bakifise mu bidandazwa vyabo canke mu gukora publicité. Rero ntihagira umuntu numwe yumva umengo yarashitse amenya yuko ahubwo turanakeneraniye bivanye nuko urumva yuko amashusho yacu canke amafilme yacu amareresi yacu arakurikiranwa agakurikiranwa na benshi no kuvuga ngo abashaka gukora ama publicité abashaka kumenyekanisha ivyo bakora canke no mu kwerekana ubwiza bwa kino gihugu canke mu kwigisha canke guhanura yabari ingwara yateye canke ikibazo cacu cyose kiriko kiraba abakinyi b'amareresi bakoreshwe nk'abantu bahanura kuko ijwi ryacu natwe Imana ubirikira dutera iteka ririko riragenda rigashika kure. Ivyo rero bizodufasha iki nitwakorana n'amasosiyete tugakorana n'amabanke tugakorana n'abikorera utwabo abacuruza n'abandi bizotuma umwe wese agira ico yunguka. Twebwe tuzokunguka kuko ibikorwa tuzokora ntizoba twabikoze ku buntu ariko nawe uzokunguka kuko ibikorwa vyawe tuzotubikora publicité bikagera kure. Rero dusaba yuko natwe bo turabagiza mu kudushigikira na cyane muri bino turiko turasaba harimo nino licence hagati y'igihugu hamwe na YouTube dusaba n'ama ministère abijejwe yuko kino kibazo cacu bo dufasha bakagifata nkama bakagifata mu minwe kugira ngo bashobore kugikemura. Mirakoze Constance icongera ko icubona gikwiye gukorwa kugira mukine uwo mwuga wanyu utera imbere wongera bateza imbere. Kimwe kintu cyari gikenewe cyane n'amasezerano ku buryo natwe tuvuga ati igihugu cyacu kirazwe muri izi mbuga nka za Facebook keshi nko mu Burundi ho nta na zero yinjiza mugabo mu bindi bihugu baragira irinjiza. Ikintu gikenewe n'amasezerano bakamenya igihugu cyacu kikamenye kigana amasezerano na YouTube bahanya amasezerano ibyo dukora biba binakingiwe cyane kuko ibyo dukora ni nkuko bashaka kubikora ku rubuguru urubuga rashobora gukina filime mu mwanya nko mu minota 30 yageze ku rubuga akabara yikuyeko gasanga irimo irangaro ko takiri bukwinjiriza kandi wayitanzeho ku buryo bwishi mugaba wewe wanayishira no kuri YouTube ugasanga mu minota 5 irimo irarengana mu studio bo bigurishiriza turuwasa mugabo watanze uburyo bwishi burenze mugabo zikaba inyungu z'abandi urumva ibikorwa byacu bigakingirwa kagira agaciro bimaze kugira agaciro ibisigaye bizobiherekeza. Cynthia cyo mwongerako televiziyo n'amaradiyo mwakoze cyane no kudutumira kubera yuko biratuma batumenya babona yuko ibyo turimo arakazi kaduteza imbere kagateza imbere n'abandi. Murakoze. Bakunzi bakino kiganiro akaba ari hano kirangiriye mwakoze mwege mwese mwagikurikiranye sinoreka gushimira abatumire ba kino kiganiro ari bose base nkuru nziza ndagushimiye.
nanjye ndashimiye n'abadukurikiranye hanyuma izi reresi zacu twakinye mudukurikirane ziri kuri YouTube Jenny kuri GN canke Sabbas Burundi. Dushimiye na Constance niyo kindi. Ego murakoze cyane natwe turabashimiye kuri uyu mwanya mwaduhaye. Navyo nyene biri mu bitwereka yuko mudukurikirana cyangwa igihugu kirimo kiratera intambwe kutumenya. Cyane nk'abantu babifuza n'amafilime yacu kuyarorera barashaka kugenda kuri Facebook cyangwa YouTube kadika Constance niyo. Shimire na Cynthia dusenge. Cynthia mwakoze? Murakoze cyane ndashimiye radio na televiziyo Isanganiro. Mwakoze kudutumira kugira ngo tuze kuvuga ibikorwa byacu. Nshimire n'abadukurikirana. Hanyuma kandi ndababwira yuko bogenda kuri YouTube channel ya Cynthia Films kugira ngo babandanye bakurikira ibikorwa byanje. Murakoze cyane. Ikiganiro ni hano kirangiriye naho ubutaha.